Tugire Kristo, muraho murameze neza. Izi ni impanuro zishobora gufasha abavyeyi kwugurura ikirere ciza ku bibondo ryanyu. Turi ku musi w'191. Raba mwicare muganirize abana banyu, abo basengeza n'abaje kubaramutsa, abo bakobwanyu n'abahungu wanyu, abo bana bari mu buruhuko. Reka kubaterana televiziyo yonyene, reka kubatererana amafilme vyonyene. Baha akanya mwicarane muganire, baha akanya mubabaze iriri ku mutima, baha akanya mubabwire ko umwana ashobora kurota kandi indoto zikaba zisigura ejo hiwe hazoza. Kandi ivyo ntibisabwa ko uba uri umuvyeyi uhiriwe waronse vyinshi vyo kugabura, wahuje n'umugabo wawe canke wahuje n'umugore wawe. Oya, uko nyene ubwo buzima mubayemwo buryoshe mubwishimiye, buryoshe mubukunze, buryoshe mubwitayeho. Uko muganiriza abana niko bumva ko hari ikindi kintu kininiya bari bakeneye ku bavyeyi, niko mukabura ubwonko bwabo. Uherutse sinzi uwavuze ngo iyo umwana aravye televiziyo cane, canke akaraba terefone cane, ubwonko bwiwe burabora. Navuze nti naho atoba yakoresheje terme iriyo, kuko kubora ikintu ntigishobora kubora. Ubundi ubwonko n'ikindi kintu, nibwo guterura ubuzima bw'umuntu. Muga naho utobura bushobora kwitera agapata. Ushobora kwitera agapata ku kubera iki? Ushobora kwitera agapata ku kubera abavyeyi bimye abana ico babashakako. Iruhande y'umuvyeyi yonsa umwana akamuha amaberebere amukuza, umwana aba ashaka kuraba uko mama amuraba ariko aramwosa, aba ashaka kuraba uko mama amukinisha, aba ashaka kuraba uko mama amwitayeho. Wa mwana rero uzonkereza kuri televiziyo ntazoba atandukaniye n'umwana yonkeye mu mpimba. Mbere uwonkeye mu mpimba ashobora kuzogira agaciro, ashobora kuzogira umutima ukomeye gusumba uwo wonkereje kuri telefone, uwo wonkereje mu mahane. None rero mbonereho n'akaryo keza ko kubwira abavyeyi ibanga ry'umuvyeyi. Yakobo ariko arabivuga wewe ntiyabihuje no ku bana gusa, yanabihuje no ku bagabo banyu. Muzosome muri Petero wa mbere ikigabane ca 3 murabe ngo ubuntu bwanyu bwinyegeje mu mushaha, bwikwiza ibidatituka biva ku mutima wuzuye ubwiza n'itekane. Ngo ico nico gishimwa imbere y'Imana. Ngo kandi uko niko kera abagore beranda bizigira Imana bahora bashatse, bakubaha abagabo babo, nk'uko Sara yahora agamburukira Aburahamu akamwita umukama wiwe. Ivyo nitubikorera abana bacu, tuzogira igihugu c'abanyabwenge, igihugu c'intungane, igihugu c'abantu b'ubumaro. Sinsuzuguye abahari, ariko turakeneye akisumbirije. Tugira urukundo. Ntituzovyara abana bafise urukundo, ntituzoramura abana bafise urukundo batigeze bamenya akari ku mutima wacu, natwe ngo tumenye akari ku mutima wabo. Bavyeyi, bibondo, nimuganire. Umwana iyo amaze gutakaza akanovera ko kuganira na mama, kuganira na senge, kuganira na papa, umwana iyo atarota ngo avuge indoto ziwe, umwana iyo atavuga ivyo yabonye hanze, ubundi uba umugiriye nabi, kuko aba yahora kw'ishure ubwonko bwiwe buguma bwuzuye ibintu, yagera mu buruhuko bugaca bwuzura ibindi mugabo bidafite akamaro. Iki nico gihe ciza c'uko twicarana n'abana. Iki nico gihe ciza c'uko tubwira abana ico bategerezwa gukora. Iki nico gihe ciza c'uko tubaza abana bacu indoto zabo, kugira ngo usuzume neza urabe yuko yagiye mu mafilme cane canke mu biterasoni, uheze ugirene, uheze umuganirire. None rero Imana yonyene amahoro iduhe umugisha.
duhe ubwenge bwo kuganira n'abana bacu, kandi cane tuyoboze Imana inzira, kuko nabi bibahama ni byinshi cane. Mwarahezagiwe, muragahorana urukundo rw'Imana, ububasha, ukuramba no kuroranirwa bisaga imitima yanyu, murabe igikundiro cane. Amen.